umuntu akaja muri eglise aho kumviriza ijambo satani akaza umva hari n'abaca bigira mu telefone cyangwa ivyiyumviro bikaguma mu byo yasize muhira ntashira umutima kumviriza ivyo ariko baravuga kubera iki satani yamufutse sihari aranashaka kukubwira ati mbega uyu munsi mwiziki ati shati twanezerewe kweri mwanegerejwe ngo sha Haleluya, haleluya. Numunezero ukomeye cyane gusubira guhura namwe uyu munsi nk'abakunzi ba Holy Canaan TV. Abakunzi mukunda ibiganiro byacu turanezerewe gusubira kubakira muri ano masengesho y'umunsi muri no jambo y'uyu munsi. Rero imbere yuko dutangura kubaganiriza ndabizi neza ko mugikunda ndabizi neza ko twumviriza kenshi turabona amakomantere yanyu turaronka abaduhamagara bashima rero natwebwe turabashimiye cyane rero imbere yuko dutangura no kuganira n'uyu munsi uko duhora tubigenza reka dusubire twishire mu biganza by'uhoraho ndaririmba ishimwe ry'umwami Imana ndaririmba ishimwe ry'umukiza wanje ndaririmba ishimwe ry'umufasha mwiza twahawe ubutatu bweranda mukorera mu Mana imwe ndakunena haza data wewe wadukunze urukundo rutangaje wewe watugiriye neza turi babi wewe uhora mwami Imana utuganiriza mu ijambo ryawe kuko ijambo ryawe twabonye ko ari ubushobozi ijambo ryawe twabonye no mutuvura twabonye ijambo ryawe rirema ibitanga ijambo ryawe ni bushobozi nico gituma sengera bene data bose bahora batashira kumwete kuba mwijambo ngo baherereze inyota nyinshi kuba mwijambo kuko ijambo ryawe niryo ryashize imfatiro zisi ijambo ryawe niryo rizimye imyambi ya wamo ijambo ryawe mwami Imana niryo uhagaze kandi wavuze wewe ubwawe nguri inyuma y'ijambo ryawe wivugiye kugira mwami Imana urishitse none ndakwinginze mukunzi mwiza unyemerere bene data bose bakunda kukurikirana ibiganira bicawe kuri Holy Canaan TV ubaterereze inyota haleluya yuko bamwijambo ryawe Mana ndagushimiye Mana ndakunina haje icubahiro cyose kibicawe mwizina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen amen rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo riri muri Luka igice 8 turahera ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 25 ijambo rivuga ngo urahiriwe wewe wakira ijambo ukagizera gasana rya jambo ya mbuto imwe yategwa mwivugiza haleluya kuko iyo ritewe mwivugiza imbuto iramera ikama rero ni jambo iyo rugize ubuzima bwawe rirakwamira rikakubera umugisha haleluya niryo sengesho ngusengera niryo nisengera tugira umwete wo kuba mwijambo kandi turushire mu bikorwa kuko ijambo rishitse mu bikorwa rigira ikimazi gikomeye haleluya reka rero dusome haravuga ngo umugani w'umubivyi ishengero rinini rirakorana kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we abacira umugani ati umubivyi yasohoye imbuto ziwe akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira barazikandagira inyoni zo mu kirere zirazinobagura izindi zigwa mu kurutare zihejeje kumera ziruma kuko zabuze ahabomvye izindi zigwa mu mahwa hagati amahwa amerana nazo arazinyoha izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera zama impeke imbuto imwe imwe ikamijana avuze ivyo avuga n'ijwi rirenga ati uri n'amatwi niyumve maze abigishwa biwe baramubaza uwo mugani ico usobanura arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana ariko abasigaye babibarirwa mu migani ngo barabe yamara ntibabone bumve yamara ntibabitahure umugani nivu umugani nuwo imbuto ni jambo ry'Imana
abo iruhande y'inzira n'abaryumvise, maze Satani yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare nabumvise iryo jambo bakaryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe cy'igeragezwa bakarireka. Izaguye mu mahwa n'abaryumvise, maze bariko baragenda umwitwarariko wo muri ubu bugingo hamwe n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha, ivyamwa ntivyere. Izo mw'ivu ryiza nabumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa ivyamwa n'ukwihangana. Amen. Yesu ngo yicaranye n'abigishwa biwe ngo bacira umugani. Uwo mugani yabaciriye yari umugani umva y'ubuzima turimo uyu munsi, uko ishengero risa uyu munsi. Imana idufashe, kuko ishengero ry'Imana turabona amashengero yuzuyemwo abantu n'ukuri. Ubu uye mu gihugu c'u Burundi, reka mvuge kuko nico ndimwo nawe nico urimwo, ariko ndazi ko hariho n'abandi bazokumvira ijambo bumva ururimi, nawe uze wishire muri iki kibanza. Turabona n'ukuri amashengero yuzuyemwo abantu bavuga Imana, nta bantu badasenga ubu. N'ukuri abadasenga ni bake, abadasenga ni bake. Hama Yesu ngo abacire umugani, arababwira ati habaye umuntu asohora imbuto, ati izo mbuto azibivye, hari zaguye mu mahwa, hari zaguye ku rutare, hari zakuriye ahantu donc umva, hari zaguye mu nzira, hari zaguye ku rutare, hari zaguye mu mahwa, hari n'izaguye mu ivu ryiza. Hanyuma ngo abigishwa ntibabitahura, baramwegera bicaye, kuko urumva Yesu yigisha abantu benshi, ikoraniro ryaba ari rinini, ariko ngo ku mugoroba bicaye n'abigishwa biwe baramwegera ati ariko wowe ushobora kudusigurira ico urya mugani uvuga? Kuko murazi ko Yesu yakunda kwigishiriza mu migani. Ababwira ijambo rikomeye ati mwebwe mbwirizwa kubasigurira, kuko mwebwe muri abana b'ubwami. Abana b'ubwami barinda gusigurirwa iki jambo ryose rivuga. Haleluya. Kuko ingenda babwire abantu b'Imana, n'uyu munsi abana b'Imana baragira inyota, iyo bumvise ijambo baragira inyota ry'ukuriserangura bakarinoganza, ntibapfa kuko abandi barumva ijambo ugasanga nta na kimwe bibabwiye, ntibashaka no gusubira kurisoma cyangwa ngo banasiguze n'abafise ukumenya gusumba abo. Ariko abana b'Imana, abana bo mu bwami bakenyera kumenya ka detaye kose, ngo baramusiguza. Umviriza rero ingene yabishuye. Haleluya. Ngo maze ku murongo w'9, ngo maze abigishwa biwe baramubaza uwo mugani ico usobanura. Arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Rero nk'umukristo udafise inyota yo kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, nturiwe. Ntushobora kuba wagiye mu rushengero ngo basome ijambo ry'Imana, bigisha ijambo ry'Imana, wakirutwa uhamureke. Biragusaba ko usubira ukagenda ukaryuza, biragusaba ko nico utumvise ushobora no gusiguza. Haleluya. Haleluya. Cyangwa ukanasenga nawe ubwawe, mpwemu yera nico gituma twamuhawe, kugira ngo adusigurire, kugira ngo atwigishe. Bantu b'Imana, gira umwete uguserangura ijambo, kuko ubuzima buri mu ijambo. Haleluya. Gira umwete. Rero ababigishwa nabo baragize umwete, bajya kubaza umwami ati dusigurire, ntitwatahuye. Haleluya. Ntitwatahuye. Yesu ngo arababwira rero, ngo mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ngo ariko abasigaye babibarirwa mu migani, ngo barabe yamara ntibabibone.
bumve yamara ntibahishurire ntibabitahure. Abantu ijambo guterana gusenga umenga n'ibintu byabaye mode. Byabaye mode ni mu mahuriro hari izindi nyungu bamwe baronderayo ariko ntibashaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umwigishwa mwiza, haleluya, agomba kumenya, agira revision, agira revision cyangwa akanabaza abantu tisigurira, fasha, hari ibyo ntatahura, haleluya. Ukarondera abagenzi bawe no kw'ishure, iyo utumva kuru waragenda ukabaza mugenzi wawe uti nsigurire, cyangwa ukabwira mwigisha uti mwigisha hasi natahuye, haleluya. No mu vy'ubwami nuko, iyo ufise inyota nyinshi umenya vyinshi, iyo atanyota ugira ntavyo umenya. Ku murongo w'11 ngo umugani nuwo, ngo imbuto ni ijambo ry'Imana. Mwumvise ijambo ry'Imana ni imbuto, ni imbuto imera, iyo ivomerewe iramera, haleluya. Iyo ivomerewe iramera, iyo itavomerewe ntimera, ntikura. Nikurikura nabi ntiyere neza. Hari abakristu benshi mu vyumva batigeze bakura. Ijambo bararyumva ariko ukabona baguma basuko bari ntibahinduka. Uri kuranyumva? Ngo abo iruhande y'inzira nabaryumvise, maze Satani yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Umuntu akaja muri eglise aho kumviriza ijambo, Satani akaza umva, hari n'abaca bigira mu telefone cyangwa ivyiyumviro bikaguma mu vyasize muhira, ntashira umutima kumviriza ivyo ariko baravuga, kubera iki Satani yamufutse sihari. Aranashaka kukubwira ati mbega uyu munsi mwiziki, ati shati twanezerewe kweri, mwanegerejwe ngo sha ngo nukuri ngo pastor uyu munsi nukuri ukabura ijambo narimwe akubwira mu bintu byose umuntu yigishije isaha yose, wakabura n'ijambo narimwe yarotenye mu byo bigishije. Umwansi yakwivye, wateraniye ubusa ko naco wakuyemo. Imana idufashe. Ngo abiruhande y'inzira nabaryumvise, maze Satani yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare nabumvise iryo jambo baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe kigeragezwa bakabireka. Hariho abandi n'ukuri iyo umuntu ariko arigisha ubona banezerewe kandi ukabona ko bariko barakira by'ukuri banezerejwe n'ijambo, ariko bagira akantu gato kabahungabanya, ukwizera kukabura, rya jambo bakagibagira, ukamenga nta kintu bigeze bumva. Kandi aba bakristo bagutya baragwiriye abantu b'Imana, baragwiriye ahuye n'ikintu gitoyi kimuhungabanya gusa, igeragezwa na ritoyi, aribagira ibyiza byose Imana yamukoreye, aravyibagira, ariko agahanga amaso ikibazo ahuye naco, ntamenye ko dufise Imana iri hejuru y'ibibazo. Haleluya. Ntamenye ko ari Imana, aho guhagarara kwijambo ukabwira Satani utewe Satani, Imana yanjye ivuga gutya na gutya, haleluya, we nta bubasha mfise kuko uri muri je warakomeye usumba wewe, haleluya. Kwizera kugahera ukibaza uti uyu muntu by'ukuri mbega yarigeze akizwa, yarigeze agahura n'akantu n'abukene, ugasanga ibintu arimwo, ukibaza uti none, ukifata mu maso, ugasanga n'umunyamanyanga kuruta abanyamanyanga bose baba, kandi avuga ngo n'umukizwa, kandi avuga ngo n'umukozi w'Imana, ukamuyoberwa. Haleluya. Kubera ahuye n'ibintu gusa bimuhungabanya, ariko uwari ijambo ry'Imana by'ukuri ntatega ubwoba,
n'ivyo. Haleluya. Ngo izaguye mu mahwa nabumvise maze bariko baragenda umwitwarariko muri buno bugingo hamwe n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha ivyamwa ntivyera. Urumva uwundi by'ukuri akaba umuntu yakira ijambo ry'Imana kandi akaryizera. Haleluya. Akaryizera ariko kubera umwitwarariko w'ubugingo w'ubuzima tubamwo, murabona ko duhura n'ibitugwanya byinshi ugasanga yashize umutima kuri byakabukura ku Mana. Umwitwarariko ukaba mwinshi ugasanga nta mwanya wo gusenga, nta mwanya wo kuba mu ijambo. Ugasanga wewe akanya ngende babwire abantu b'Imana, burya ico umuntu akunda akironkera umwanya. Mu mwanya muto umuntu ashobora kuba afise aravuga ati jewe uyu mwanya ndawujera neza. Umwanya w'akazi n'uyu, umwanya wo kwimbere Imana n'uyu, kuko uzi neza wamenye kumenya neza uti impwemu yanje nayo irakeneye gufungura, irakeneye kuba, kuko ni impwemu idakomeye biragoye ko ushobora guhimbara umutima w'Imana, kandi biragoye cyane ko ushobora kunesha umwasi Satani impwemu yawe itakomeye. Rero imyitwarariko kenshi yo muri ubu buzima iratuma tudashobora kwama uko bikwiriye. Ariko nk'abana b'Imana dukwiye kurondera umwanya wo kugaburira impwemu yacu. Haleluya. Kuko idakomeye biragoye ko dushobora kunesha. Imana idufashe. Umve rero abo ijambo ry'Imana riko rirashingira intahe ngo izo mwivu ryiza ni abumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa ivyamwa no kwihangana. Haleluya. Mwumvise ko n'uyu ijambo ryaguye mu ivu ryiza suko adahura n'ibyo bihusi bingana n'ibyo abambere bahuye navyo, nawe ahura navyo, mugabo ubudasa buhari nuko we yishimikiza ijambo ry'Imana akavuga ngo Mana waravuze ngo Satani nagira ngo utangarize ko udashobora kunzibira ndavansa. Imvura igwa, izuba ryaka, sonza mpaga ngiri ico duhura naco cyose ndakomeza. Haleluya. Haleluya. Nta kimpagarika kuko yamaze kugira iki, yamaze kumenya neza umugambi w'umwasi, ico Satani agomba ku buzima bwiwe n'ico Imana igomba ku buzima bwiwe. Haleluya. Arabishira ku munzana akavuga ngo sishobora gukurikira uyu kuko ajyana mu mahonero, ariko ndakurika uyu naho inzira igoye, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo inzira y'Imana nukuri irafunganye. Irafunganye. Icamwo bake, icamwo bamaze gushikama bakamenya ngo iyampamagaye niyo kwizera. Haleluya. Iyampamagaye niyo kwizera. Ntatinya ibihuhuza. Mwumvise naho amageragezwa ntayatinya, iko aravuga ngo Imana yaravuze ngo byo tudocamwo vyose duca mu muriro Imana izoba iri kumwe natwe. Haleluya. Kuko arafise ibishinga nayo bimukomeza bimwereka ko ari habihanganiye mu bigeragezo barashika. Agahagarara ku ntahe z'abandi, ndetse egari naho umuntu aba afise intahe mbwakazibagira. Abanyisiraheli ntibibagiye intahe zabo ko babonye Imana ibajabutsa ikora ibitangaza Gosheni muri Egypte, ikakora ibitangaza 10 babona n'amaso yabo, ariko bageze ku kiyaga gitukura bakavuza induru Imana igacinzira babibona. Ariko bashitse hakurya Mose yagiye ku musozi gusenga, cyagiye yaje kumara iminsi 40 n'amajoro 40, bakabwira Aroni ngo nabakorera Imana. Nabakorera Imana ngo Mose yagiye bakibagira iby'Imana yakoze, kwera nta jambo ryari muri bo, nta byizigiro. Urumva idafise ijambo we ngo urihagarareko biragoye kushobora kunesha mu bigeragezo. Bakavuga ati Aroni dukorera Imana. Aroni ati kuriza nzaha umwambaye, ababumbira agashuri bakikubita imbere baragatambira ngo ngiye Imana yadukuye muri Egypte. Baribagira ibyo Imana yakoze.
urumva natwe niko turi uyu munsi, turibagira ibyo Imana yakoze, tugahanga amaso ibibazo, kandi ibyo bituma ijambo ritagira ubushobozi muri twebwe. Ariko iyo duhagaze tukavuga ngo ibyo ari byo byose, haleluya, ibyo ari byo byose uko bimeze kose, iyatubwiye niyo kwizerwa, haleluya. Nguko rero ko Imana ishaka abakristo b'uyu munsi dukwiye kumera, twivangure tuve mu banyamujijya nino. Abakristo benshi ubu ni bamujijya nino, nibahagarara mu kibanza kimwe bavuge ngo turaramiriza, turahanga amaso Imana, bikomera byoroha, turahanga amaso Imana, haleluya. Bambwiye intahe ejo y'umudamu ari aho, numva inkozeko ngo yari afise, ngo yari yaratevye kugira mariage, hanyuma ngo aja gusenga, ngo abwira Imana ati rero Mana twumvikane, ati ndabona by'ukuri ko wabuze umugabo, ati muba waremye ndabona gwanje atawe urimo, ariko nagira ndakwereke, ndagufashe, ngo azane ivyondo, atehe ngibi bivyondo, bumba gwanje umumpe ko we byakunaniye kumpa muwo waremye, ati bumba mushasha umumpe. Imana ikogwa ko n'isengesho ryiwe, ngo iramuha umugabo, ngo hama haza umupagani, ati naraga Mana we ko wambariye ngo wowe uzompa umugabo, none umpaye uwo. Imana ati nego ndaguhaye uwo nyene. Ngo baragira mariage, haheze iminsi aragwara, arapfa. Apfuye aravuga ati wapi, ati ngo abwira abaganga bari Burayi muri Amerika, ati umviriza, ati ndambasavye mu ngiri imbabazi mumumpe tumarana amasaha 12 imbere ko mumujana muri morgue. Baravuga ati uyu muntu reka tumureke bagumane nta deprime. Ngo acabwira Imana ati Mana twumvikane, ati kuzura, ati nta muntu ndabona wazuye, ati kandi sinzi nuko bishoboye, ati mugabo kimwe ngomba kukwibariza, nagira numve yuko narinzi kuri Imana itabesha, umbarire ingene ubesha, umbarire ingene wize kubesha uyu munsi. Wewe wambwiye ko umpaye umugabo, kandi umbwira ko uyo mugabo uzomuhindura, ati none urabesha, uramutwaye, habaye iki? Imana iraba isengesho ry'umwana wayo, ngo yagiye abona umugabo we akanguka, aravyuka abwira abaganga ati nimuze mudusezerere dutahe. Barumiwe. Bantu b'Imana, murumva ko uyu mudamu yari yaramenyanye n'Imana neza, aravuga ati Imana yanje ntibesha, aguma yizigiye Imana no mu rupfu. Mbega bo bari kurindira, bari gusenga gute? Wari kurira ukidogera Imana, ariko we yavuze ati oya sinkwidogera, ingomba kukwibariza kusigaye urumubeshe. Rero bantu b'Imana, haraho twidogera Imana tukababara, ariko Imana siyibesha. Imana ntibesha, Imana ntibesha, iri inyuma y'ijambo ryayo, ariko bigusaba kugizera. Haleluya. Muntu w'Imana, ndakubwira nanje nibwira, reka tureke gukekeranyira ijambo, haleluya, turigire ubuzima, turigire rema rizoturemera ibitangaza. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, ndagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe udahengeshanya kutugira uko bukeye nuko bwije. Reka wa Mana we twizere ijambo ryawe, ku ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'ubushobozi. Reka tugize, reka turigire ubuzima, ntiturikekeranye, kuko Satani yamagomba kudukekeranya ibyawe, ariko ndakwinginga kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Haleluya, ugirire neza umuntu wese azokumvira ijambo, haleluya, kugira ngo yizere icyo wavuze, kuko we ntiwivuguruza ku cyo wavuze n'icyo wasezeranye, byose urabikora, kuko nta na kimwe kikuzibira, nta na kimwe kiguhagarara imbere yije kugira neza abana bawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu senza nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.